Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi turacarigekeza rya 13 kwezi n'ukwindwi umwaka n'ibihumbi 2025. Nongere ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, yaba ari ngaha mu Burundi canke abari hanze y'igihugu, bose aho baherereye bumve yuko tubaramukije cyane, tubaha ikaze mwana makuru yacu y'uno musi. Murabizi ntabwo mba ndumwe ku ruhande rwanje nko mubibona ndi kumwe na musanguzi wacu adufasha kugira ngo tubashe gutahura ivyinshi. Ntangore ndamuramutsa sino mubaza ngo amere gute kubera ko inyuma yuko duhejeje gukora ikiganiro twagumanye bana musanguzi nongeye kukuramutsa. Yes, urakoze cyane bona journaliste, nanje ndakuramukije. Ego. Reka turamutse abadukurikirana aho bari hose. Dushimira cyane bona journaliste babandi badahengeshanya. Ego. Ntantajyo gukora uko bashoboye kugira ngo dushobore gukora atworohewe cyane turi comfortable. Ego. Urabatugurira amazi, uri abaduterera byiyumviro, impanuro n'ibindi bitandukanye. Mu by'ukuri turabazirikana, turabakunda kandi muri abantu bacu kabisa, mwumve yuko atamwebwe nta BUJUMBURA cyane gose barabizi na BUJUMBURA kai hari kubera inguvu zabo. Ibyishitoge turayivuga mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi dukomeza gushima uko biri kose umwe wese uko aba yitanze, haba mu mpanuro ko umusanguzi yavuze canke mu buryo bwana umusanguzi. Hano kuri micronze tuyaga ibintu bishaka kuri 2 canke 3 gusa kugira ngo abantu benshi bashobore gutahura ibijanye n'ino ntambara na cyane. Bana musanguzi imbere yuko tuza kwinjira mu makuru yacu, turanza dusimbire muri Bukavu aho ejo ku munsi w'itaki 12 hari umuntu yashoboye gucibwa izuru. Turaza kugira ko tumenye bamuciye izuru ndetse nico bamuhora mu kumuca izuru. Bwana musanguzi numva ko aba ari ibintu biha bigoye cyane. Ni video turayifise ku bantu bayikeneye, baraza kuza mu group canke baze mu group WhatsApp tuyibaye mugabo basanzwe bariyo bobo baza bamaze kuyironka ndibaza mu kanya gato. Bwana musanguzi turaza no kuyaga kubijanye na analize yino ntambara muri rusange, aho ikintu nyamukuru catumye igihugu cy'u Rwanda kibabazwa nuko Uburundi bwarungitse ingabo zo muri Congo, ndetse tunarabire hamwe igituma igihugu cy'u Burundi ino ntambara cyaciye kifata nk'iyayo. Ego, ikaze kandi kuri BUJUMBURA+. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Muri Bukavu ku munsi w'ejo hari kuri avenue Duvira nemba ntihenze. Ego. Niho haba ikidasanzwe aho umumotare inyeshamba za RDF zamuhagarika. Ego. Hama haba ibyo badahurizako baca bamuca izuru nkuko babibonye bwana journaliste. Rero ni ikintu kiriko kiravugisha cyane abakongomani benshi, aho bamwe bavuga bati birakabona banamuciye n'izuru kuko twababwiye kuva kera baze bafashanye na wazarendo mugabo ntibumva. Abandi nabo bakavuga bati kubera iki bamuciye izuru batamuciye urutoki. Bivuze ngo bamuciye izuru kubera ko kumbura izuru ryiwe ridasa n'iryabaja bamuciye izuru. Nikibone bari gutuma bamuca ugutwi basi byitwe ko basi yoba atariko arumva. So abantu bamwe n'abandi bashoboye kubiha insiguro zirezire gose mu kwerekana yuko zino nyeshamba za RDF hano mu bisagara bamaze kwigarurira bakomeje kwerekana ibikorwa by'ivanguramoko mu kwerekana yuko abatari abatutsi batariko barafatwa neza, ntibari kubaroroherezwa muri bimwe n'ibindi. Ariko kandi bona journaliste biranatahurutse cyane gose kuko wibuke yuko aba banyarwanda izi RDF binjira muri Congo bavuga yuko bagiye kurengera agateka k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aba nabo muri Congo usibye ko benshi babita ngo ni interahamwe, aho batita interahamwe baca bategezwa kuba ari mu bwoko bw'abatutsi, kuko abo mu bwoko bw'abahutu bari muri Congo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gushika ubu bose bitwa interahamwe. Bagirizwa genocide yakozwe mu Rwanda mu mwaka w'1994. So niyo mpamvu rero bona journaliste abakongomani benshi kino kintu cabababaje cyane gose
mba usibye nkuko nabivuze bamwe bavuga bati ni muraba karorero namwe musigaye inyuma mwebwe bakongomani b'imisore mufise inguvu mutarumva kamo kuko mugomba gusanga abawazarendo mu izo nguvu zanyu muzitwaye kurwanira igihugu nugo rubarindiriye bo bavuga ko akajya akarorero izi nyeshamba za RDF ziriko ziratanga bivuze ngo uyu bamuciye izuru ariko abandi bo bazubaca imitwe so biboneke rero ko bona journaliste abene gihugu b'abakongomani baramaze gushavura cyane gose kuko bariko babona agatotezo n'akarenganyo bariko barakorerwa bigatuma mbere wanashaka bizobatera gukora amahano y'indengakamere kuko hazogera igihe usange badundumiwe n'ivyo bariko barakorerwa n'izinyeshamba za RDF nabo usange batanguye kwihora kuri bajya bariko baratona amagingo aya kuri zinyeshamba za RDF so bariko bibaza yuko bariko barakora ibintu byiza ndavuga zino nyeshamba za RDF zikomeza kwibaza ko ziko zikora ibintu byiza kumbure ariko bariko barakorera nabi kandi nabi cyane bajya bene gihugu bariko baratonesha gusumba abandi ahantu bamenyesha uko abakongomani nta bujinga bibuke uko abakongomani umuntu bamujya baramwotsa kabisa bakagura karo bakamukoza barabise uburoro bwinshi so niyo mpamvu rero batari bakwiye gukora ibi bariko barakora nimba mu byukuri bari muri Congo ku nyungu zabo nibareke gutoteza abakongomani nibaharanira izo nyungu zabo ababene gihugu bareke ndabivuye gute kubacanishamwe bareke gufata bamwe babatoneshe gusumba abandi nibafate bose ku rugero rumwe ariko babandanye baharanira inyungu zabo. Asante sana bwana Musango nkuko nari nabivuze nagomba tuyagire hamwe ikintu nyamukuru cyatumye igihugu cy'u Rwanda gishavuzwa nuko ingabo z'u Burundi zarungiswe muri Congo ndetse tunayage nukungena igihugu cy'u Burundi cyaciye gifatiza intambara mu ntoki nkuko ari zazo muri makiya. So bwana journaliste ni kibazo kiremereye cyane kandi gihambaye kandi navuga ko kinagoye imbere yuko ndakiduga ko reka nsabe abadukurikiranaho muri hose tuze guhurira muri commentaire aho ntaza gushika muze kumfasha kuhashika. So bwana journaliste igihugu cy'u Rwanda hamwe n'igihugu cy'u Burundi ni ibihugu novuga yuko bibanye novuga ntibibanye neza sibyo ntabwo ari vyubu barabana yingwe ibi kandi ntabwo ari vyubu ibi ni byo kuva kera cyane sivyo hano kibutse yuko bona journaliste muri kahise burya hari umwami w'u Burundi yaguye mu Rwanda urashaka kubutabizi wewe navyo nzinzo mu president hariho umwami w'u Burundi yaguye mu Rwanda iki ni kiganiro bishatse nawe tuzokiza ko tugice ijya nino tuvyerekane suko ngo yaguye mu Rwanda ngo yari ku rugamba ishwida ntabwo yari ku rugamba yari gutembera mu Rwanda hama bamutsindayo. So, hari uburoro bwinshi bwerekana yuko u Rwanda n'u Burundi kuva kera barabana yingwe nukuvuga basiga n'inkore ku maso bagahendana ngo haragahengwe ngo hari amahoro abarundi n'abanyarwanda ni bamwe mugabo siko biri sivyo ubundi ugiye kuraba u Rwanda muri kamere yago ni igihugu c'amahane sivyo abanyarwanda n'abanyamahane cyane cyane ndiko ndavuga FPR inkotanyi ushaka ubigendereze nimba atani byo waruzi iyi FPR inkotanyi baragiranye conflit na Tanzania baragiranye conflit n'u Buganda baragiranye conflit n'u Burundi uyu munsi bari muri conflit novuga itazonahera vuba na Congo sivyo none nimba u Rwanda ibihugu byose bahanye imbibe baragiraniye amatati ntiwumva yuko ari igihugu c'abanyamahane kabisa sivyo aha ushobora kuvuga ngo Buganda ntibagiranye amatati barashwanye ndavyibuka ku buryo Buganda bwugaye imipaka yabwo ibi vyarabaye noneho urazi ivyo
Julius Nyerere yakoreye abanyarwanda hariya iyo story urayizi ngene byagenze sivyo urazi ngene nta rugamba ibyo yakoreye abanyarwanda so bivuze ngo rero uyu munsi nimba u Rwanda ruriko rurahangana na Congo ndakubwiza ukuri abanyarwanda barashobora no gutanguza intambara kuri Amerika kandi bakaronka impamvu n'abantu bamana impamvu zo kwama mu mpaka n'ibindi bihugu bamana impamvu zo kwama mu makonfli n'ibindi bihugu sivyo c'est très simple ntiwabonye mu kwezi kwa mbere yes hari muri janvier nimba ntiyenze u Rwanda rwashatse guhangana na Afrika y'Epfo kandi n'ubu ntibirahera bivuze ngo rero abanyarwanda bameze nk'umwana ahiye mu kwaha umwana w'uruzingo umwana ahiye mu kwaha ushaka ufate ku kuguru akoma induru ukora ku mutwe akoma induru ukora ku ruzara hose akoma induru akwereka yuko ariko arababara rero nashatse guci hose kugira ngo nishure neza kino kibazo cawe wavuze uti ni kubera ko u Rwanda rwababajwe nuko abarundi barungitse ingabo muri Congo uca wongera uti mbe ni kubera ko ihoho u Burundi iyi ntambara ya Congo bwayifashe mu minwe buyifata nk'aho intambara yabo so duhere muri 2015 bona journaliste buriya ivyabaye 2015 mu Burundi iyo Imana ifasha zijyanyeshamba za RDF bigakunda burya ntibyari guherera mu Burundi gusa na Congo byaca birandagata na Tanzania bikarandagata niko byari biteguwe niko byari bimeze Imana rero kubera ko mugano wa wundi ngo atari Asumani cyangwa Yohani cyangwa Korode nkuko bivuze ntabwo yemeye iyi migambi mibisha yizinyeshamba za RDF yayiburijemo jembe novuga yuko Imana bisa nkaho yiyeretse abarundi ibereka umugambi izinyeshamba za RDF zifise mu karere k'ibiyaga binini kuko u Rwanda rwari rusanzwe rwiba ubutare muri Congo sivyo bari basanzwe babwiba ukuri kwamye kandi nubwo iyi ntambara batari bwayitanguze ubutare barabwiha ukuri kwamye bakawudandaza muri Amerika mugabo bararavye bati ntituzoguma twiba ubutare guca kiworera il faut ki hajya dutora ubutare tuhishirako habe ahiwacu nitwamara kuhishira hajya ntituzoba tuciba ubutare ahubwo tuzoba tubwiha kuko ni wacu sivyo hama bagira ikintu cy'imbere gikurikira bati nitwamara no kuhereza hajya wa mugambi wacu wananirana ko u Burundi tuhashira umuprezida w'iwacu dushaka tumanipira dukoresha uko tugomba nujya mugambi uzoca utworohera kuko turi hajya tukaba dufise n'u Rwanda bizoca biba akaravyo kandi ntibociye banagarukiriza ngaho burya na Tanzania barayigwaye bakeneye ko na Tanzania baca bahashira ubundi muntu wabo umuprezida wabo niho rero baca bavuga bati rero reka nyabuna tunyaragase dukoresha umwanya Kivu yose tuyiyomekeko Kivu yose tuyiyomekeko aha ndasubira inyuma gato bwana journaliste hariho abasesanguzi bamwe n'abandi bacishije ibiganiro byabo kuri zino mbuga zacu za BInfo na BInfo Plus berekana yuko ahubwo uyu mugambi atari uw'ubuvuba ari wakera cyane bashatse kuva kera kwigarurira Kivu mugabo bikanka kubera mu karere haba hariho abaprezida batabihurizako ikindi no kwibutsa bwana journaliste nuko bivugwa ngo izinyeshamba za RDF ndavuga FPR inkotanyi kuko nibo birata ko bahagarariye ubwoko bw'abahima dushaka tuvuge n'ubwo bw'abatutsi bo birata ko ku isi yose nibo ba ambassadeur b'ubwo bwoko bagenda rero bavuga yuko ngo ubwoko bwabo nta gihugu bwegu
bafise ego ngo n'abanomade aha sinzi ko maze imisi ubona hari aka video kumwe mu bafondateri b'inyeshamba za M23 aho yereka avuga yuko ngo nka hamwe balkanisation yobananira nka hamwe byobananira yuko bagabura Kivu bayibikako ngo ubwoko bwabo ngo bazoca basubira kuba abanomade mu mashamba ego sinzi ko video wakabonye general kabonye kabutakabonye bavumbwira ndakaguhereze n'abadukurikirana turakaba mu group yacu bakarambye so bivuze ngo rero bakeneye ko Kivu iza kuba igihugu cha reswandiza hima ego sivyo reswandiza tutsi ego bo ntibemera yuko u Rwanda u Burundi abatutsi ari igihugu cyabo mugabo aha ikintu no kumesha bona journaliste hariho umutware w'ahantu hamwe ntarinze kuvuga hano mu Burundi yareka akoresha inama hama avuga ngo abatutsi mushira ukuboko hejuru baramanika ego ngiyo mvuze abatutsi muce mumvamo abahima mwese n'abaganwa mu maniki baramanika sivyo bazi kintu babwiye babwiye ngo imbere yo kwitwa abatutsi n'abahima n'abaganwa murabarundi cyane gose abahutu nabo mu maniki baramanika imbere yo kwitwa abahutu murabarundi n'abatwa abigira kwa kundi so bivuze ngo uburundi ni igihugu c'abatutsi abahutu n'abatwa irane domeme mu Rwanda nubwo basa nkaho umenga bariko bashaka kwikura ku Rwanda aba FPR inkotanyi izi inkotanyi cyangwa se abatutsi nubwo basa nkaho bari gushaka kwiyambura ubwenegihugu bw'u Rwanda hejuru yo kwitwa inkotanyi hejuru yo kwitwa abatutsi no hejuru yo kwitwa abahima mu Rwanda haba ikizi bwa mbere nuko ari abanyarwanda cyane gose sivyo so no mu Rwanda rero ni igihugu c'abatutsi n'abahutu n'abatwa nubwo bari gushaka ngo bo igihugu cyabo kibe Kivu nibyo bari gushaka baba bakeneye ko Kivu ariyo iba igihugu cyabo ariko nubwo uyu munsi Tshisekedi yobahereza Kivu ngibi igihugu cyabo ntituzopfa turonse amahoro mu karere k'ibiyaga bigari kuko bari abantu biriya biremwa ntibinyugwa ntabwo bazi kubumbwa n'ibyo bafise baguma bakenera gutora kumubanyi na kumubanyi kombera na kuriya kombera na kuriya wundi kombera so bivuze ngo ni kumwana bivuga bameze nk'abana bahiye mu kwaha rero bona journaliste ndugereho kwijambo uti rero ni kubera ko u Rwanda rwababajwe nuko Burundi bwivanze mu izi ntambara bategerezwa kubabara kuko bona journaliste wowe uteretse isahani ku meza ugomba ufungura nka ndayiterura birakubabaza cyane gose birakubabaza ntabwo ushobora kunkunda naguterura isahani ugomba gufungura so rero wumve ngo uburundi muri Congo bwagiye guterura isahani iri ku meza yizinyeshamba za RDF bategerezwa kubanka bakanabankiriza kuko abarundi bagiye muri Congo nompa kugwanya abanyarwanda aha nashaka tuhatahurane ntibagiye kugwanya abanyarwanda wanashaka abarundi bagiye muri Congo gufasha leta ya Congo gutuza imigwi y'iterabwoba cyane gose ni hahandi gusa bona journaliste uwikanga amabinga abayagwaye sivyo so rero uburundi intambara kuba bwarayigize iyabwo nuko busanzwe buzi nyene ko iyi ntambara ari iyabwo iyi ntabwo ari intambara ya Congo kuko iyi intambara ya Congo ntabwo u Rwanda rwari kurungika abamaneko mu Burundi ntabwo u Rwanda bwari kurungika abaroberi babwo mu Burundi bari gutumbera muri Congo bagapikanira muri Congo mu Burundi tukigumira amahoro mugabo abarundi kuva kera iyi ntambara barayisomye barabona yuko
kuba 2015 bitabakundiye yuko bashika ku ntego yabo yo guhindura ubutegetsi ngo bashire uwo bashaka uwo bakoresha uko bagomba intego ntabwo bayihagaritse basuye inyuma kwitaza bahindura imikenyuro bize bikunde bashike ku ntego yabo haro muri journaliste nagomba ndakumenyeshe n'ivitarunazi wowe kumbura bavuze ngo ndakubwira impamvu abarundi iyi ntambara ya Congo bayigize iyabo ushobora kuba utazi warashaka n'uburyo intambara ya Congo bayigize iyabo wowe urazi yuko ubundi ufise igisirikare ikinshasa abo tubizi ntavyuzi abarundi iyi ntambara ntabwo bari ko barayinegrija na gato niyo mpamvu iyo numvise umuntu avuga ngo Chilombo ngo yadandaje ngo Kivu ngo hama ngo viranga imubera ifuro ry'igiti uwo munsi ndamutahura ariko kandi ndamutahura buri uzurabe abavuga amajambo benshi n'abakabiliste hamwe n'inyeshamba za RDF donc ni politique yo kugira ngo bankisha bene gihugu Chilombo kugira ngo babe desu babe degute na Chilombo hama bikunde kuko mu bisanzwe ubu abene gihugu muri Uvira hafi na Uvira ubu bari sude biragoye yuko umwansi yobaca mu byahumye biragoye kabisa rero izi ni strategy zo kugira ngo bateranye abene gihugu na leta ni strategy ariko barakoresha kugira ngo warashaka bajya ba FRDC abene gihugu batangure kubatira amabuye batangure donc kubiyamiriza berekane yuko batabakeneye kubera ko bariko bashaka kubateranya kuko bazi inguvu bano ba FRDC bazanye barazi yuko bazi inguvu zikomeye cyane gose barazi yuko atari babandi bari manipulable si babandi baha amategeko uko bigombeye kuko bajya urazi bya bingene byagenze n'ingene biriko biragenda so rero abakabiliste n'abakurikiye ubwije bw'izinyeshamba za RDF nibo bariko barapromotinga bavuga yuko Chilombo yadandaje Kivu bagaca batenga n'akaroro yuko bariko bazana FRDC muri Uvira kugira ngo baze kwisanga baproklamye ko Uvira yamaze gufata sivyo sesanguzi mbona tworangiza ikiganiro oya hinge hari arumashika hari mbabare gato nse n'ubusonga duheze so rero abarundi kuba bari muri Congo ndaguhishuke bona journaliste buriya nubwo Chilombo uvuga ngo abarundi nibaveyo ntibovayo pe yo babadandaje nibikunda yo badandaje igihugu cyacu bica bimera nk'ujya k'abanyarwanda kubwira bati twebwe kugira tuhave nuko mutugarantisa yuko aba FDLR batakiri muri Congo rega natwe niko byo cabigenda rede tabara abanze batwara none twumva tujahe so rero niyo mpamvu bwana journaliste uburundi intambara bwayifashe nk'iyabwo wanashaka ndashobora no guhamya yuko aribwo buriko burakomanda FRDC magingo aya nibwo buriko burazana impinduka muri FRDC nibwo buriko burakosora amakosa ari muri FRDC kuko aba FRDC bari muri plan ya Kagame aba responsible aba FRDC na Kabila yes bari muri ya plan yabo rero abarundi barahumuye amaso Chisekedi baramwereka ibihari mu karere ingene bimeze Chilombo abona guhumuka aca nabasaba yuko bakomeza kumubera urumuri bamufasha kugira ngo bikunde birukane kabisa izinyeshamba za RDF umugambi mubisha wabo ndagashire ko wa balkanization nuwo gushaka kwemplanta empire hima bawunigire mu menshi bawuburizemwo kandi bwana journaliste nkamwe kuri incuro bogira eshek balkanization ntikunde bizobatwara indi myaka irenga 30 yo gutegura kandi kubera yuko ahantu bari bafitiye amahigwe hamwe hashoboka yari Congo niho honyene bari bafitiye amahigwe yo kumenera mugabo Congo ikabishitura ikabikurako hamwe gashiraho amameze de précaution
wumve ngo bizobatwara iyindi myaka irenga 30 kuko ndahamya yuko muri izo 30 yaba Kagame yaba Museveni yaba Naruto nta numwe azoba kiri president abo rero nibava ku butegetsi bizaba biyangaye. Bwana musesanguzi twayaze vyinshi kandi vyinshi cyane. Ico nosaba abantu badukurikirana nuko twahurira muri commentaire kugira ngo dushobore kuyaga ibintu. Hari undi ashobora kuba azi ibindi atari ibi akaza akadusangiza kugira ngo tubashe kwagura imitwe niko no bivuga. Bwana musesanguzi reka nagushimire cyane bwana musesanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka nanjye ndagushimire. Mushimire n'abadukurikiranye nkuko babivuze tuze guhurira muri commentaire cyane gose twuzuzanye nkuko journaliste yabivuze. Hari abatama binararibonye yes, bafise ubumenyi kabisa kuri bino bintu kuturusha bace baza kudukompleta muri commentaire. Reka ncangirwa konsezera n'abadukurikiranye kumbure tuzokongera mu bindi biganiro byacu byo ku munsi wejo. Kananje ndabikebanure nizere yuko mukomeza kuryoherwa n'aka weekend ubona yuko ariko hanarangira neza. Ayandi makuru ni ku munsi wejo atagihindutse. Bye bye.